Hello, my people. Welcome to Yagatech. Hama muri studio za Yagatech tukaba turi kumwe n'umutumire adasanzwe, umutumire mumenyereye Steven. Welcome. Murakoze kuduha ikaze. Twari duherutse kuri Mike za Yagatech TV, mugabo twasubiye kandi kugaruka kugira ruterere iciyumviro. So the last time twakoranye wavuze ko mu Burundi muri entertainment dufise ikibazo cy'aba promoters, ariko abasesenguzi bavuga yuko ikibazo atari aba promoters ahubwo n'abaririmbyi ubwabo batazi kwidandaza. What do you say? Muri make abaririmbyi bagiye iwacu barashoboye kandi barashoboye cyane. Bakoresha ingufu nyinshi, bakoresha umwanya mwinshi, mugabo ingufu n'umwanya bakoresha mu buryo butaribwo. Ko bakoresha mu kuri code gusa, kugenda muri studio hama no gushira kuri YouTube, no kugira ama radio tour, bakaja gukora ikiganiro ku radio cyangwa iriya, bakaba bahejeje. Ariko bakibagira yuko uburyo bakora mu kwipromota sibwo. Kuzorabe kenshi uzobasanga ku umwanya munini bakoresha Facebook na Instagram. Mugabo uravye Facebook na Instagram utarose advertisement, utarose ahantu abantu ushobora kugirira amatangazo y'urudandazwa rwabo, amafaranga ushobora kugira hano. Facebook nishobora kuguhemba, Instagram nishobora. Ariko mu gihe bushira umwanya munini cyane bakinvestisa amafaranga menshi mu kugira promotion yo gupushinga indirimbo yabo irabwe cyane kuri YouTube, no gukora ibiganiro biciye kuri YouTube direct. Aho barashobora kugara amafaranga mu yo baba bakoresheje mu gukora za ndirimbo. Rero urumva si kibazo cyo kubura aba promoter bashoboye, n'aba artiste ubwabo nabo nyene bakwiye kugira kongeza izindi ngufu, kongeza karira. Yeah. Okay, hari ikibazo cy'aba YouTubers, aba content creators usanga bariko baridogera aba artiste ngo baragara, ngo bigira abantu baba UI urumva ukamurondera ushaka kumusaba gukora content muga akagukatira. So is that like iyo ubona ari strategy nziza? No, bisanzwe bajya abahungu bacu bakwiye kumenya ikintu kimwe. Aba content creators, aba journalist, aba promoter, abo nibo bantu bagize industry y'umuziki w'u Burundi. Rero utabahaye umwanya ukabagarako kukuzimya n'umunota umwe, arashobora kukuzimya kandi bigakunda. Uburorero bwinshi burahari, nkaba MB Data narigeze kumuvugako. Urabona ujya ko yazimye, nibibaze ngo uruhara runini rwagizwe n'iki, rwagizwe n'abantu batatu ndakubwiye. So uti MB Data yarazimye, ujya yarazimye kandi yajimijwe n'abandi, aba promoter, aba journalist, nabo ba content creator, abantu bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Okay, ikibazo cy'aba artists bashobora kuvuga ati bo niboja gukora content kuri YouTube itaratera imbere. What do you think? None nyine ataratera imbere yashikanywe ahari uno munsi yashikanywe n'abandi. So ico nico kibazo umuntu akwiye kwibaza. Wewe utararonka viewers zibiri ku ntize, utararonka hit, utaragirane, wafashwe mu mugongo n'abandi. Rero nawe bona yuko bajya abantu bariko baragusaba gukora content nabo bagukeneye kugira ngo nawe bagirene. So tukira aho nyene abona ko baba bigira abantu b'abastar. Ikibazo mfise mu Burundi turafise abastar cyangwa mu Burundi nta bastar dufise abaki? Mu Burundi dufise abantu bazwi, abamenyekanye. Mugabo iyo urinze uvuga superstar n'umuntu ashobora no kuvuga ati aya mafime ndayagura 5,000,000. Kubera iki? Arayafise, yayakuye muri cya gikorwa ariko arakora. Rero hagiye iwacu urabona n'abantu twahora twemera ko twabashira mu rwego rw'abastar, ni nka ba Fizo. Rero wewe urabona ibyo arimo nta nuko ibitahura. Rero yarazimye. Urabona ba MB Dog, ba Uncle Crazy, banuzenya
ba Rino G bari abatipe bose ba kera uno musi niyo bantu baba bakwiye guhagarara abantu ahantu bakavuga ati turaba star mugabo bishwe niki amaze kuronka agahiti kamwe yirukira mu bakobwa amashowbiz menshi ataco yungura ukaca usanga aho gukora umuziki cyane aho gukora akazi cyane amashowbiz niyo yabaye menshi no kujya abana kurisha. Okay, so twovuga ati ikintu cishe industry nukubura aba promoter n'aba artists bakora nabi batazi kwipromote cyane cyane twobita ko ba artist ubwabo aba musician ubwabo nibo bafite ingorane kubera umupromoter apromote cyo wamuhaye rero nimba je ndi mu promoter ukagomba ko nama ndagukorera ibintu kuri gusa atani igihumbi umpaye mfise limite byo nshobora kugukorera ku nyungu zawe urumva ico kintu so mugabo ugombye yuko nkora ibintu ata limite ihari ucugira ante ucushete ubucafu ucushira amafaranga hasi. So none kubera iki aba boss tumaze kubona mu bindi bihugu byinshi aba boss bashira amafaranga mu muziki kubera iki eske mu Burundi nta ba boss bashira amafaranga yabo kubera atanyungu babona none wewe uja ku investisa ahantu nk'ubu urafise miliyoni 2 ugiye kuzishira ahantu utazokuramo na 500,000 kuko kubyo byari biharuro bya business bimeze neza igituma none ushizemo 2 million igituma amafaranga atagaruka n'iki ya promotion we nimba ashizemo 2 million urakoze indirimbo urakoze video ushize kuri YouTube uciye wiryamira urumva kugira ngo za 2 million zizogaruke utumbye igikorwa kinini ntacuze igikorwa kinini ni muri promotion kuko kuja kuri code nibisanzwe ukora video nibisanzwe muga promotion go pushing ujya ndirimbo kugira ngo ishika ahantu abantu bibihangange bikomeye ku isi bashobora kuyibona bakayindezererwa bakavuga ati uyu muntu ariko arakora reka tumuhereza amahirwe umva nico kintu gikomeye cyane gusumba kuri code muga je nanje urazi ikintu nibaza sinibaza ko ari probleme y'abagwiza tunga bashira investors je ndibaza nta ba producer dufise kuko ikintu narakivuze even last time aba producer bacu bakora amabiti umango nayo na mabiti yo kuri Finro imigerere nta mabiti yo gutamba like ego bara izo bakora ziratambika mugabo ugeranije n'amabiti yo mu bindi bihugu twebwe turi muri slow motion narakubwiye haje wacu turacakeneye ama studio afise ubushobozi bwo guhangana n'andi ma studio ku rwego rwo hejuru narabaye akarorero ka producer yitwa Estukize wahajya muri Tanzania Boba Bob Junior hajya muri Tanzania urumva uravye ama studio yabo usanga ari studio y'investishije nk'imiliyoni zirenga 500 mu gihe studio zahaje wacu studio ikomeye cyane hajya mu Burundi nirenza 10 million nirenza 10 million none ucamva yuko bashobora kuja ku rwego rumwe gute mu gihe n'ibyo bakoresha equipment material bakoresha zidafise ubushobozi bungana rero biragoye ndakubaza none wenda bona urakunda entertainment ya 257 cyane gose uzofata umuririmbyi ryari w'umanager jewe nta muririmbyi nofata kubera na muririmbyi nofata kubera impamvu naye kubwiye zishobora kuja gushira ahantu miliyoni 2 nazo kure ya 500,000 oh yeah urabona come umuziki uri hasi mu kuzamura bisaba abantu bitanga so contribution yiwawe iri contribution yiwanje jewe urabona twe turavuga kugira ngo tubakosore bisubireko bongeze ingufu bongeze speed hajya ahantu badashika ahantu naho kuvuga yuko ngo uce ufata umu artiste ngo kubera hari abatari ko barabikora nabi tugaruka muri bya bindi nyene wa mu artiste uzotora kugira ngo umubere mu manager azoja muri za studio twako turavuga muri ya migerene niya kumva niya za kuvugiriza muri wa mugerene wa muziki uzovuzwa na ya marandiyo nyene hajya mu gihugu na ya studio hajya wacu nyene so wowe uvuga ati akeneye kubaho
abantu bemvestisa bagashira ama studio afise ubushobozi bwo kuja guhangana n'ayandi mahanga. Aba boss rero we uvuga ati aba boss baturonderere studio igeze ku rwego rundi urwego buno munsi tugeze mu kinjana ca 20 na kangahe muga turacakoresha ama studio mu kinjana ca 10. Umva yuko ivyo bintu bidahura. Aba boss baravyumva, aba boss mugire ico mukoze kuri bino bintu bijanye na studio mu Burundi kugira ngo tuduze entertainment. Ari imbere yuko turangiza ikiganiro ari ikintu je nagomba ngarukeko. Mu Burundi turabona hariho ibintu vy'ama event ugasanga bakoze ngo Miss Burundi, ngo Miss Ngoma, ngo Miss Kugasaka. But ikintu ntahura neza iyo bakoze ivyo vy'abamisi ego mu misi ukamutora abamisi baca ba disparesa musubira kubabona niyo bagi zose nibibazo biri muri industry y'umuziki wo mu Burundi muri entertainment muri rusange kuko nimba umumisi yaragiriwe amahirwe yo kuserukira abandi kuko imbere yuko atogwa hari ibintu ashira imbere akavuga ati je mu migambi mfise ngiriwe amahirwe nokora ibi mu kwankuraja mu guhereza spotlight abandi urundi gwaruka nago rukaca mu kirenge nk'icanje mugabo amaze kuronka ajya amahirwe agati nimba hari amafaranga aronka cyangwa amafavera aronka mu mwaka umwe ntasubira kumvikana ntasubira ku aca no kubera kuzima cyangwa babigira babibona no umva ingorane nyinshi bajya abakobwa bacamwe baca mu ngorane zo kwipfuzwa cyane nabajya abantu babafata mu mugongo kugira ngo babegeze babashire babaduze mu kurondera mu gushika ku bintu baba bariyemeje baca batangura kubaterera baca batangura kubabaza none gute tubonane mubonane mu biki ibintu vya chini kwa ndani kwa chini kwa ndani bijya rero nibyo biko birasubiza bajya abasista bacu okay we nimba witoye kumufasha mufashe atanyungu witeze ivyo iva muri ivyo so urabona igituma ndiko ndazana ibi bintu by'abamisi ofete abamisi nabajya abantu baba store bategezwa kugira uruhara rukaze mu kuduza entertainment mu kuduza showbiz yo mu so ari naco gituma ndiko ndavuga ati what can be done ku ruhara rw'abantu babajya abantu bo organize my event you know ufate nk'akano ari je no organize nka Miss Burundi no making sure yuko umuntu bajya bose bakoze participation badahita bazima okay make sure they are visible ukamaking sure yuko visibility yabo ihari ico ni ciza mugabo urabona nabonyene bari muri babandi bagaruka bakaba bakaza kubagora barondera ibyo mu maji bikaca bituma rero wa musto acavuga ati jewe hako nogurisha ubuntu bwanje kubera ibintu by'ubu reka je ntume ngirane byose ndabivamo okay urumva kintu rero nimba ubona bajya abakobwa baba bamisi bazima mu kiringo cy'amezi 6 ya mbere bajeje gutsinda nuko bagaruka kugomba gusabwa utakaza ubuntu bwabo ku nyungu z'abantu bamwe bamwe okay ya kandi ico kirumvikana na je ndi uwo mukobwa ndavuga ati no nawe woje ibintu byawe reka je ngomana ubuntu bwanje okay ico kandi ico ni ikintu kizima gose mugabo akwiye kubaho transformation nimba nk'aba kuva batanguye aya ma event ya Miss Burundi Miss Kayanza Miss Bubanza whatever bari bakwiye kuzokongera bakitora bakaja hamwe bagakora inama bakarabira aho byagoraniye bakakosora kugira ngo kijya kintu kibandanye nitwongere kukibonamo ubujyajya nk'ubwo tubona no munsi okay kuko ubujyajya bw'igitsina buri muri industry y'u Burundi burateye ubwoba cyo gituma ntana abakobwa baba artiste bona bateye imbere mu muziki bari akarorero urabona nka Esther Nish ni muririmbyi mwiza gose akomeye Esther Nish arazi kuvuza ibikoresho byose arazi kuririmba arazi kugira kubita live byose arabishoboye uno munsi ari he Van Ice nawe nyene hajya ntumubone kujya nuko afashwe mu mugongo na Empire na Avenue Empire naho nyene uri titire wayo niinde ni Satbi bisigura yuko imicengo yose arayizi
rero aca agerageza kumushira mu ruhande rw'uko abantu bataza kugira hano bataza kumugira ikimazi c'igitsina urumva ico kintu Loriro yari afise umwana aririmba neza rwose sinzi ngo yitwa nde uno musi ari hehe Mambo kwisha yarazimye turiko turajana ubu n'umuntu twovuga ariko arahendahenda no Monia Flare nawe nyine urabizi yuko aguma aca mu bibazo bidasanzwe byo n'ingorane kwaje kwa ndani bijya rero zijya zose ni ingaruka mbi zongera ziza zigatuma entertainment y'u Burundi yama iri hahandi nyene kubera hari akagwi k'abantu bigize ubumana mw'ijya industry y'u Burundi udakoze ibyo bipfuza wewe uraruzimye mu 0 seconds waba umugabo cyangwa waba umugore. Okay, so thank you so much Steven. Imbere yuko turangiza nagomba uvuga akajambo ka nyuma uvuge ku kijanye n'aba boss bategeza gushira imitahe muri industry ya entertainment, uvuge ku ba artist hama ucusezera n'abakunzi bayagate. Ikintu ca mbere leta y'u Burundi ndibuka ntuzenya Wirinyamitwe agitwara intuzenya department ya entertainment mu Burundi yarakoze ibintu mu kiringo cy'umwanya muto cyane byari biteye ubwoba